Mama Beni. 𝐵𝐵𝐷𝐷 mbwa ntacu cyandikana ntuzi nahanya ntandika amazina yawe Yeah. naho Nduwe muhagarare mubwi. Azira kutekse nizo. Utwara umukobwa naziguriye. None urazi kuno biryoshe ku branding ikintu usanga ari kizima. Naraguriye kutekse umuntu abwira ni sawa. Umusheri wawe. Uya ni yari umusheri wanje. Namubwiye ati jewe ugura kutekse abakobwa atari n'abasheri bawe. Byagenze. Byagenze. Namubwiye ati Fanny LAVINE je n'umugenzi wanje. Reka rero ino kutekse yitwa gute? Seka nawe. Seka nawe. Seka nje ndayigure nyiguhe turakumeze neza. Kuko yasoze ndavuga ibyo ntazi. Kabana. Ya kutekse niyo. Jewe ikintu cyambere abantu banziko. murakoze cyane ku mazina nitwa Nzohabona Jean-Gabe aba ndi umuyobozi w'iki kigo murimwo ABCG twabatumye ko uyu munsi kugira ngo tubamenyeshe amasezerano twagiranye n'umukinyi w'amareresi azwi cyane kandi akunzwe cyane na benshi Fanny LAVINE twagombye kubigira ku mugaragaro kugira ngo ejo na hirya y'ejo mubonye ariko aramamaza ikinyobwa cacu mube mwarabonye ku mugaragaro amasezerano yasinye. Murakoze. Nuko rero hari bazo twashoboye gutororokanya by'abamenyesha makuru abakije bwa mbere babajije ati kweri ki Best Tangawizi alias BUGUVU yahisemo gukorana na Fanny LAVINE no musi. Murakoze cyane. Igituma Best Tangawizi twifuje gukorana na Fanny LAVINE. Fanny LAVINE n'umuntu twebwe bwa mbere dukunda ariko kivi akundwa na benshi n'umukinyi w'amareresi mu bakunzi biwe benshi barihereza ikinyobwa Best Tangawizi hanyuma kandi ni n'umukinyi amaze gutahana ubushimwe bwinshi butandukanye numwe mu bakenyezi bari ku kivi. Murakoze. Mwayise BUGUVU kweri ko mwayise BUGUVU iyo produit ya Best Tangawizi. Murakoze cyane. Igituma twayise BUGUVU nakazina kubuzi twayihaye bivanye n'intahe ifise mu maze kuyihereza twihereye ko twebwe nyene nta munsi tutakihereza ukuvuga kanyoye uragaruka n'inguvu kararyoshe gahinguwe neza nakanyobwa kizewe. Murakoze. Marakoranye n'umuririmbyi kiri kuhariya Bubanza Igihanga biga abakunzi bayakiriye gute bigera mu matunganije mu Rwanda. No kuvuga kugeza uyu munsi umuntu yihereje BUGUVU Best Tangawizi dutazira BUGUVU nukuri bose bari kugura uburyohe bwaco n'ukuntu ari kinyobwa kimara inyota n'ukuntu ari kinyobwa kiri mu binyobwa vya mbere biriko birahurumbirwa muri kino gihe nukuri nta numwe yidoga. ABCG niyo ihingura BUGUVU. Murakoze. Okay. Best Tangawizi ihingurwa muri tangawizi ubwa mbere ibice 90 novuga ko ibice byinshi kwijana ni tangawizi hanyuma turashiramo n'ibindi birungo byo bita amatime n'amaromare
turashiramo n'ubuki aka gasose mwumva nakubuki murakoze mbega mutubwira mu kurangiza imigambi ya kazoza mufitiye kwaruka na cyane ko twabonye mwamaze gushikira umugabo mwashike n'umukenyezi ari ku kivi yindi migambi ya kazoza mufitiye kugwaruka canke abikorera twaboneye nukuri imigambi ni myinshi cyane uko bazoja baratwizera bihereza ikinyobwa nko mu nkino mu mico kama tubwiza kugira ico dufashije ugwaruka kugira ngo na cyane ko Burundi bw'ejo babandanye batera imbere kanatsinda umuntu wese agira hashitse ari uko arose abamufata mu mugongo uwokenera kino kinyobwa gisanga murakoze kuri ico kibazo kino kinyobwa ahatari hake kirahari ku masoko akomakomeye mu gihugu kiramaze kuhagera nko kuri Kotebu kirahari bo muri ville hari habagifise n'ahandi hatandukanye nta numwe yo telefona kuri rya nimero doheva tubaha aho yo bari mu gihugu cose wahebura uko kimugeraho murakoze reka rero duhe ijambo umukenyezi FANNY LAVINE nawe atubwire ingene yiyumva ubona abaye umusitari agira kabiri akoranye na BUGUVU nibakwe turazi yuko umuntu akoranye na FANNY LAVINE amashirahamwe menshi ngaha tutogira publicité bakoranye amakontra y'umwaka canke y'indi myaka kandi agashika kure FANNY LAVINE ubwira abamenyesha amakuru ingene nawe yumva uhereje kumvikana na beste tangawizi alias BUGUVU kugira uyishikane kure bice mu ngabirano Imana yaguhaye ku bwanje nk'umukozi uwo ari we wese aronse ibikorwa ndanezerewe cyane yego birampimbaye kandi ikindi naco kindyoheye ni kubera ko iyi beste tangawizi nanje ndayifata ndazi uburyo imeze ni ikintu renze ndiko namamaza nzi neza ukuntu kimeze nzi uburyohe bwaco nzi byose byaco rero birampimbaye cyane gose no kubona banyizeye ego abandi bakenyezi twumvise ko kiri barakoranye no musi wo bari umukenyezi wa mbere urazi ko atwaye amahiganwa ya festival warabaye best influencer muri irebe barusha mu butandukanye mu sinema ubu none ko bidashira mu gihe y'agaciro aba star no cyane namwe nk'umukenyezi wimva gute cyane kabisa ubwo twomukomeye amashi twomukomeye amashi kubera ko ntibimenyerewe cyane ntibiramenyerwa cyane mu Burundi aho usanga aba artiste bahabwa agaciro mu ma company nkaya ariko kubona hariho abariko barabitahura bizotanga akarusho ku bandi ba artiste nyene umuntu agakora ibintu abikunze kuko aba afise n'akantu abikuramo ego zigizwe Burundi uri mu basitari bakunzwe muri zo ntara nakaye kaje mubwira abakunzi babwira bihereze abakunzi banje nababwira ko barabizi ko ntigenda ndabazanira ibintu bibi ntigenda ndababwira ibintu bibi n'ubu unyi tangawizi turi kumwe beste tangawizi alias BUGUVU bakihereze cyane gose kameze neza kararyoshe karagarura inguvu no mu kanwa yo wagafashe ugumana nyene bineza neza nta bintu gana wo bwaye malaria ucusosa yego turamushimiye FANNY LAVINE bagomba dere akajambo kamwe gusa ebo basanzwe bakorana akaba ari na manager ubona ariko arihereza BUGUVU kumbure nawe ngiriye kugira ibiku bisanzwe birimo Menshi aranga kandi nakatakariye muri byo mbere byo ko baravuga boss bampere mama Ben ego mwari muvuze gute mwumva gute ko na uwo musaze mukorana muri solution couple nubakanye aheje kuronka akazi ko gukorana na beste tangawizi mu kigo cy'umwaka okay icambere turashimiye abamuhaye no kontra Mutama Gabe sinzi ko ari umutama canke ari umusore ariko reka dukoreshe iryo Mutama Gabe igigira kandi nibakwe tugiriwe na cyane ko nkuko babivuze se abantu benshi bakunze kwizera abadamu kumbure
ariko urabona yuko we yavuze ati uyu n'umudamu ariko arakora bigashimwa, reka tumushigikire nawe adushigikire dushigikirane. Rero ico twomwizeza nka twebwe Solution Couple Solution Corner nuko ataca azoturana, ni uko benshi mu bakunzi bacu canke bose bagiye kumenya kino kinyobwa, bari basanzwe banabizi ko tugikunda, hajya hose mwahora mubona tuko turakivuga ntitwari bwagisinyire nuko twari twaragikunze, ariko rero ikintu wagikunze naco kiragukunda, urabona yuko biciye bikunda. Rero no hamagarira abadukurikirana abarundi n'abarundi kazi kwihereza kino kinyobwa. Ni kinyobwa kirisi na cane naho batinye kubivuga kuri babandi bubatse nka jewe. Iki kinyobwa rero wubatse n'ibindi bintu ntaco kwidoga, ariko kandi kuri babandi bakunda kuruha usanga ukora ibikorwa bisaba inguvu, ugasanga warushe gose, ku mugoroba utashe ukihereje ntaco bitwaye, mu gatondo uvyuka wamaze kwirefresha uri mushasha. Yego hama turashimiye n'abamenyesha makuru baduherekeje, na cane ko ari mwe mwatumye no munsi dushika ngaha n'abakunzi bacu. Ano makuru muze kuyashikanira bene gihugu mabagire yuko ikinyobwa gihari ubu umuntu yo kwihereza kandi kirisi sinzi ko yabivuze umushefu hajya gikozwe n'ibintu binini naturel. Rero ikisi cya kinyobwa gitera ingwara canke kizana ibindi bintu gusanga ari ugwari, ugasanga waragwaye n'amakanseri. Iki ni kinyobwa kirisi nje gituma nanje ubona yuko nguma ndakinwa nkagoma ndi mushasha. Ego turabashimiye cyane, nibaze ko ari ibyo. Rero turabona yuko ari umwanya mwiza wo gushaka umukono kuri partenariat, baha akanya basinyiranire partenariat yo gukorana, hama baca bahaguruka baha n'ukuboko batwerekana yuko bahejeje gushira ku mukono kuri uko gukorana. Wait. Turatanga dufata video ariko arasenya boss amana FANNY n'abacara mu kigo ndabugwe neza. Mama Beni 𝐊𝐮𝐤𝐴 mbwa ntaco candikana ntuzi nahanye ntandika amazina ya filime. Naho muhagarare mu bwi Ndera gato ndi muri aba media sorry gato. Okay. tabaye inzobe Safi. c'est bon. Zana uyitwagwa. Yes, ndabaramukije abakozi ba Star TV yomba mukagera, bazi ko muri benshi mudukunda, ariko kandi mwadukunze kubera ko dukora cyane, mwadukunze kubera ko twa turi ku kazi umwanya munini, nivyo bidutunze, nivyo bitubeshejeho. Kuno munsi biriko birashigwamo amafaranga menshi cyane. Muri kano kanya turi muri quartier 10. Quartier 10 ni quartier tuzi ko ari quartier industriel, of course narize no muri quartier 10 nkuko bisanzwe abantu muzi amateka yanje, ariko kandi ndi hagati yabamwe mu bantu muzi cyane bariko bihereza akanyobwa, bariko bihereza utunyobwa turyoshe cyane. Turi muri quartier industriel, ahantu kuvuga ko ari kwa 𝐊𝐵iguvu. Muri kano kandi ashobora kuvuga ko ari kwa 𝐊𝐵iguvu. Nivyo bindi wa mujama yagenda kuvuga ati ugasanga pharmacy ngo yise ukaze Yesu.
restaurant uyise ukaze tumuyita si ahantu bateka ibyo kurya biryoshye cyangwa uyita ikijumbo nakunze rero ukuntu yise ati biguvu kubera ko petete ishobora kubitanga inguvu nubwo ntaragafata ndako gatanga inguvu turi kumwe na NORASQUE ndahera ku mugabo hamadene tuje ku mudamu ijambo rirahera ku mugabo suko komeye gukora mufata umwiyegeretse uribuka mbere ko uyu mujama yari yigeze gutera ivi Uravye rika yateye ivi hateye ivi byarangiye bipfuye byapfiriye he urumva akunda iruko gacha muterera ivi none we starbo uwo mukobwa se mukunda ngo iganiro kirahindutse reka tukubaza bakunzi ba Star TV byagenze gutugira utera ivi hama bica birapfa kama ngasijambere uwo maze gutara amavanga wani film oya ni amaze rimwe gutara amavanga he Franny ni rimwe ayo nawe barakubenga bose je maze gutera ivi urazituma ntera ivi je ndi romantique cyane none romantique kubiko utaba oya nace ivi rimwe oya nabiri nace ivi rimwe ko tumushyiramo amafoto yega ifoto je foto manda zipostinga wateye ivi ariko gutera ivi naho ni vyiza none umuntu y'umukondo uratera ivi none ntibagutereye ivi none kibana ntera ivi None hamwe ntabyo wateye, yagira none kwereka bavuze ngo uyu muhungu ateye ivi ngo bijya ngo ntivyemewe ngo umuhungu ntakwiye gutera ivi oya wewe ahubwo kwereka wewe ibipfira mu kubera none wewe bipfira mu nzira bipfira mu nzira kubera ko ngira muna na satani bajya bakobwa nibo barasatani canke ni oya satani irabosha bagaca baguhera singe sombi cyabisaba ko nzongwa kwa biguvu baca bakuvumbura ntabwo biguvu usanga ari ukuntu umwaka eko nabone cyane abavyeyi bayo kwerewe antuka aho bari barababaye uzi ko umwana agomba agire mariage ukazoma ngo bipfire mu inahomba nzira je abavyeyi banje nababwiye mariage yahomba imwihutishe mariage cyane ahubwo mu nsengere ndo nk'ibintu nkora kugira nza ndabatamwe kugira mube oya abavyeyi barakeneye akuzukuru oya je nateye ivi rimwe ariko nta vizo oya ni rimwe kandi nta vizo swa guteye ateresha iki ko yateye abiri ngoca nkoresha ibi ngoca nkoresha inkokora yo badari ariko gutera ivi biryoshe baryoshe ariko wabonye n'udufoto kuno ubu uzogire nyene ubona ko oya nateye ivi rimwe rya kabiri zo bari serieuse zoritera namushikanye mu nzu ajya ari pranke oya byari ivyo byari byo gusunza hotel ivu umukobwa namushikanye mu nzu none wumva uzo buri kutera ivi giki bamwe bambwira ngo ndongoye umuzungu nimba yarisize amavuta byari umuzungu kwe ari umuzungu reka njya baramutse muhira bamuze muhira namuzanye mu rugo iwanyu bamubonye namonye ari umuzungu kwe ntiyakwitse kubiri Aya twahebanye turavugana. Ikiganiro rage. Oya. Akato gwe biguvu usubira tuguvu. Turi muri biguvu neza na neza ubita FANNY LAVINE umwe mu bigeme novuga yuko bakoze sinema kuva kera. Je ndamuzi kuva kera. Numufasoni. Yo murakoze kunkosora. Merci pour la collection. Yakoze sinema kuva kera of course. Twanakoranye kuva kera. Akiba mu Kamenge ahantu kereke pare kujya kangaye 14 numwe mu bafasoni bakoze kuva kera zino sinema rero mu gihe ariko araronka ikintu bita ivyamwe biranjohera cyane FANNY amen wiyumva gute beje gusinya contrat ni nino shira hamwe bagise ABCG isango rikora ino best tangawizi n'ibindi bwa mbere akoranye na Kiriku akiri uno munsi bagiye gukorana na FANNY LAVINE FANNY ubu bwizigirwa umaze kuba umu brand ambassador w'ibintu byinshi bitandukanye muri kandi water hari abakora maomo seka nawe Cotex hari azira Cotex nizo utwara umukobwa naziguri none urazi kuno biryoshe ku branding ikintu usanga ari kizima urahaguriye Cotex umuntu abwira ni sawa umusheri wawe uya ni yari umusheri wanje namubwiye ati jewe ugura Cotex abakobwa atari n'abasheri bawe byagenze namubwiye ati FANNY LAVINE je n'umugenzi wanje eka rero ino Cotex yitwa gute seka nawe seka nje ndayigure nyiguhe turakumeze neza kuko yasoze ndavuga ibyo ntazi baba ya Cotex niyo jewe ikintu cyambere abantu banziko abakunzi banziko ni kubera ko ntashobora kwamamaza ibintu ndiko ndabesha ibintu namamaza uko ndabivuga biba bimeze uko nyene cyane ndivyo kuvuga ati reka nironkere agafaranga gusa mvuga ibitari byo ako wanyu yakayoga ko bavuze ngo ari akayoga bazotangaza ngo kwera utamwe inzoga ngo turabona muri gospel ari ukuntu babwiye Kiriku ati Kiriku nakuntu uririmba gospel kugira ijya modoka ya Joshua itahane nawe wanyoye akayoka kugira kukadire bakaguhera oya FANNY buno bwizigirwa buva he uno munsi giye kuba brand ambassador wa kino kinyobwa best tangawizi je nabibonye muri quartier umukozi wo mu rupanga ariko arayinwa ncamvuga ati mpanumvirize ukuntu bimeze hamumvirije oya icyanyoye naguma mfise ubwoba nibaza ko ari sukari bashizemo ngaho oya nubuki natangaye bambwiye ko ari ubuki nabwo urazi ko ari ibintu byiza cyane ariko ubuki burazimbye gusa
bashe bambwira ko bafise ahantu ngo bw'iwabo ubuki mu murima iki umurima ibinuze aho umubosi aratunze none basi umurima urimo ibitiba byinshi by'ubuki yego ibitiba bagutaye n'inozi kwe bagutaye n'inozi narayamazi hari aho wabonye asanga wayamariye muri lancement bashe usanga umuntu abafise ideni ni uri kurariho ideni nta deni ufise akumana yarabaheza mugabo atagira ideni ni wewe wenyine kuburongora kujya kuntu baravuga ngo urongoye ngo ucugire umuhezagira n'imigisha umwana atera chance ariko si bya bose nje nagi umuntu azombesha ngo ndongore ngo bizana umugisha umberongora urongora muga urongore wabaye serieux kandi usenge umbwire mutama wawe Prophet Joshua Joshua akurambike umbwire uti muzehe je ngo mandongore senga byarabaye nabi oya ureke winzi ubusambanyi oya gusambana ni bibi n'icyaha na Prophet arabitwigisha ko gusambana ari icyaha je naragiye muri Kenya abakobwa bashaka kunsuma ndabanye wabaga simbizi nawe twerekana video yawe na simbizi yaranse oya twerekana video yawe na simbizi yaranse yavuze ati je mfise umugore simbizi yavuze ati je mfise umugore mu Burundi kandi simbizi umugore we yari afise inda nini yari kucapfa kandi nawe urakoresha biguvu mu rugo ega ibuguvu irakenewe ngo kubagabo ngo basi ibiguvu ni biguvu nyine numva ko bari biguvu kubifuza gufata ino biguvu byogenda gutega Fanny kumbere twafashe video hariya bisaba kuza kwishira hamwe wifuza gufata ino biguvu bayikura he kumbere nk'ushaka kurangura ku mabutike yose zirahari barasirangura ku mabutike niyo ubona agacupa manimero azoba ariko amanimero turashobora no kuyivuga nimero ni 62 62 100 amajana 3 none zuzurayishisha ya muri ziya sinema zawe kugira ngo zitayibona neza shanteretse kuziraba burya ibirimo ega niyaje muri lancement abonye mubivuga muri lancement none ko mwanyinovye reka ndabona watwinuvye ngato turakwiye barankwefye abakozi ba start murabizi kimwe wewe wavuze uti urazi ko abakozi bacu abanyandikira nguzaja kwa fa abakunzi bacu baraba Star TV ntuge ngo ntibabizi ko uri njyajya wewe inyana kwese wewe uratujyajya inyana kwese reka kugira ngo ufye navyo urumva abakunzi bacu murabizi yuko Star Boy ni njyajya mugahageze ku kazi ntaco reka dukore mugabo banakuyuwa baranse kuma invitation baranka kumira barabonye ubujyajya bwawe oya je baranzi ko n'umuntu muzima uraduhenda uradukunda kandi tujyajya tunakuyuwa yo message zagiye barambaza n'abantu bakunda ati kwa Fanny urajayo nababwiye ati je nta invitation bamaye kwa invitation Star Boy kwera aratujyajya cyane umugabira amahera je sabe kigongwe Star Boy ijewe ko unjyaja kuma amafaranga sinzosubire kukwibagira je Fanny ndamukunda rabizi nkunda wahe ujya ni hamwe nyene we wantanze norasi utoka fire wese naye kukwemera ariko nasanze muzinanye byapfiriye je nasanze mwamenye kandi Fanny kera ataragira mara twarafise na t-shirt mambo mwana ratinya navuga ati iyi ni garama amafaranga nifitiye kweli watinya byaciri Star Boy reka Fanny twari dukundanye sana reka tugende Fanny gusa wewe gucamana yiki ago nk'ubu wari kuzana basi uraziye ko ndagukunda kweli nta wewe uranjyaja sana kandi wakwiye kureka ibyo bintu by'ubujyanye manzo muri mikro urakwiye kureka nabizije nko gukunda umviriza urakwiye kuheba ibintu narakwe n'umusheri wanje nateye ivi niwe namweretse muri entertainment nta wundi muntu namweretse sawa rero uwo mutima wa shetani uri kurakuza nko kunjyaja jewe mwagihene uzavureka no kuntumira none imene nayo turi mu kuyiga twe naho ndazi ntuzontumira ugutumira jewe nakibazo ko nje nawe twamye dukundana kuva kera unaho je utanguye kunkepa gute ukubera unjyajya sinakujyajya nje ndagukunda wowe reka Fanny LAVINE best influencer wayirewe je turakundana ariko urabona ko je nawe ko umuntu ankunda n'umuntu anjyaje nje ndakwanga oya ntunyanka ariko okay naco okay Fanny ashobora kuba yamoye sinzi ibyo yamoye mugabo ibintu beruka kuba ntiyantumiye nibiganira ukora uburi kurantuka nubura kantu tamwo nyine rindira amakomandero uraza kubona ngweguwe n'ingage hemwe ndamuzi namuyuwa uza kumera abantu babwira abakomante ndazi ko nkunda komante bayi rero
Kwera uri umunyabujumbura. Ujyana muntu w'ubujumbura b'injyage. Oya Jesse ni njyage. Izina rya Yesu bujyajya bukuve. Gusa rero mu izina rya Yesu namwe. Wanko kunyanga ruhere. Kwera ko ngiye kubasengera. Twe nta muntu twanka, twe nta muntu utwanka ahubwo gusa. Ariko iyi TV muyikurikirane Starboy n'umukozi. �W𝐿𝐼ne niko. Turi muri 𝐿𝐼ne. Akazi ka Starboy kamaze kumwuriza Indege injire. Yo gatatu No mukwingi nzojana na Premier Dame. Yesu ja New York. Ama muku munani cenja Dubai. Sawa. Okay. Zogenda nyine. USA. Itira ngima. Nyereka visa. Nyereka visa. Oya no. Azogenda Wowe uzobibonera kuri content. Sekiasaza. Mani courage sana bro. Asante sana. Yesu akunzi ba Star TV turi muri quartier 10. Ahantu hasanzwe hakorerwa zino tangawizi mubona za biguvu n'ibindi byinshi bitandukanye. Uno musi FANNY LAVINE aje kugirwa brand ambassador wa kino kinyobwa bayita best biguvu. Ni tangawizi bataziye biguvu, ni best tangawizi ariko bayitaziriye biguvu. Ndi mu nyubako neza dirabura. None hari umuhungu w'inzobe, umuhungu w'inzobe ujya siwe. Oya bigumizemwo, umuhungu w'inzobe ujya siwe. Abona nka office inzobe. Ni kibazo. Nkawe nk'ibiguvu ntawe woshobora. Ndabira abantu bose bari ngaha, we ni wowe office inzobe wenyine. So abakozi ba Star TV rero turantu hasanzwe hakorerwa ino batazira biguvu. Abonye na mutuzo baje gufotora amafoto sinzi ko babahaye amafaranga ariko nibaza ko babahaye amahera kubera ko n'abakozi beza. Behind camera turi kumwe na Elvis photography videography nabo badufasha no masanamu.